Barakadisi nahura n'umunyukana. Akesera mugani wa D1. Jewe ndani. Bifi kwanza. Izi ni ndero akabona. Iyi bayita Jordan. Bakabona. Nawe rero kubera igifubu iki. Aho kubisemo imujisha indahari. Igerura no kwanza. Byase birajana naka gapanda. Ndeba kambara uko. Nawe urumukanda kesera mugani w'abana. Bora nabitaho. Oya wakambaye nabi ntiyo. Nawe wewe. Kumengo none urubina utawe. Twe twamubicaye mu muzi. Twe twadukaze. Je barampa komande nkabazanira no kubushaka muhira. Bro bona gute? Hanagira no mukiro nkagira ituntu. Ni Jordan yiminye mu bitayire itorara. Mbwira rero ndabagomora. Ushaka ngahereye. Aho. Ashaka ubonye nomvega bashaye umpabitanye nayo narangura. Urampa kenze. Akakingo ko jeno kagurayo. Oya nta. Zimwe ko zambara mu. Wasina kubwiye ko umunyi. Ngazi ntayitora. Amajana 5 atakigura n'amata pere. Nene uzi ibintu. Erega hazimvye ibitora impozo nizazimvye. Wewe wamenyereye kwambara izinye bagura ko n'cyane ngisangira abandi bara. Toka, zozo zingo ko jeno zigu. Amajana 5. Yaro tipe gakese. Zenga rugenda ariko genda ndaruhabuye mu mateke. Natwe abakoresere barago. Broga. Mezenesi. Wehore iri. Urabona ka. Naringi na karote kuri piscine. Ahubwo ndabona kabirasa. Nagushaka umusheri wawe nyamba umufise. Utuma akagapira. Je naringi na karote. Je ngoma ndabazanira ibintu by'ibintu. Naringi na karote. Oya nakabuka twa. Jero tora biri complete gase umuntu we wari waruguru ngende ko koga mahera yaka nta mahera yaka nta ngora reka ndabe ko kabashwa kumwira ndaki nabe ko noza gusonesha ikirato ndabe cyari ko kira none kara nanga we none fe nako aka ndaga bashi Witadeze witi. Genda poromora. Nukuri Imana. Aho rero ndakubesha. Kuvuga ngo mudandaza ntavuga aho yagutse. Urumva aho nzoba ndiye senkese. Kubera ngine kugura sivyo. Eka tuyagabuye agatsi. Nimbuga keneye ko ndabona kumengana gato ya cyane ko nadapima ndabona kumengana. Ni gato. Hagati. Rabaho nyina ni gatoya. We igirogo yizi. Nabi igirogo pere. Reka tugabure. Bishobose ubona ko yakeneye yagiye. Urabona ndakwereka. We ntusa n'umujinga naho. Umujinga ndakwereka. Ntadoze. Je aharero ahasikumva sinje nyuma sinja hehe kandi aka ugiye muri piscine reka muji kwarangene ko tugura reka nagongereza igihombo byakeneye basi ndabivemo byose yego kwere kana naho betugabure hagati wa byasi nagongereza igihombo kandi asha arabona cyo kubesha yego basi raba wigere basi igere kugira basi unabone ko kanabukwe jena kukia chini nabone kumenga karambwira ko ni gato yakaza kumufata kura nafashwe ari muri piscine akiba amaduze cyane ntayo oya nakomye iki gihumbi twavuze ko tugabura kibazo none impunzi wanje ari kwigaragura ko mbe nkamba abantu abaye gute mumvirize jewe nakubwiye ati nakonge iki gihumbi cyase ndabivemo ndagiye igihumbi zinirengare nguri kuragura cyane n'impunzi mumvirize je nabivuye mu kintu nagiye wayivuye mwe rero iyo koragaragura none kuko twavyase je nakongereje amahera ko nakugetse nongere iki gihombo kwa vyase reka je niki kuranga wowe bazagora kuri muni urabonetse muzo je niko urazibona kubera umvire uri kuranga je ngo riboga mwe mwararavye musanga rero abakoresere turi birofa impuzu urazo kigera impuzu ukazo kipima ukaryoherwa izi nizi kugwa amafaranga umviriza basi turumvikana uragura cyane n'ugura umutekano sivyo uragura cyane n'ugura ni kimwe ego oya uragura umviriza reka tuvugana ku mutekano sivyo kama kwanza kama uri kurigirisha izi mpuzu uratse nakwinze uwanyivye none iraho nabaho reka tuvugana sawa nyarotse sivyo nyarotse umviriza jewe nakubwiye ko amahera nayo mfise narenga wowe wavuze ko tugana none niyo twagabone nakubwiye ngo aya nakwerese amara nari mfise undi cyane naco okay je nari nakubwiye ko ari mfise be inyuma naya abakiriye bo mwinyi bese mana ubu nuko udaturahura umukiriye wese duhuye atagura mokora ubundi duhuye mokora ubundi duhuye mokora abajingana umuntu agenda kabereka imoto tuza mu gapimo urabona ingene nk'iki yigitse no nk'iyi kweri baraza kuyigura mu mujinga ngaho nikigende ntaco sha nakaranguye demire ndafa kujyayo nambuye no kuzikana akesera kanako baraza kumpa amafaranga ndaki Very bad. Yes. Oh.
safi mani mimi misi hewa na kandi wewe ngana hapo wenye faso musura kandi wewe ndazo nakunda kupendeza Sekajeni chama bategere ngaha anyi abazinga ni babe batugonga wa ubona kare mibarabara Zandabu. ubiriza rero Nikwandegere ndakora. mani waje kukinira komete ku mutezi wawe ane kumengano kamwe ibitangurirwa mumbone umuzi daraza zinuka ibitangurirwa bigere ntari bigere na duza ntari Uchibege naoja kwa. gusa wambariye ku ruhutu rero nafanda gutera impu nagubesha ka urabona ko impamvu wakubise n'ibisusi ruraduza nk'uko biba oya katugamiza ziko Isimo zo ni bari Nganira nemereke kukonda imizigo je nari urugo go ni bari. bembwira ko mugura cyane mutaka ane iyo wayiranguye abantu cyangwa wayiranguye inzingo nemani mutangwe ko nkondera imizigo hari igifungo Numva mega. iyi aka none ni wewe cyane tuvugana nawe Ugana nuje. niwe yambaye cyangwa yambaye jewe none ugurisha ngahe no akajesha aka 12 12 Ni bara iki kere. Sai umuntu da. ari witije kuja muri Qatar nane mboga bara ura wetu huye ya Ayo ndayafise. Duze bi. Oya, basi mbirayo. Ndacha ndongora. Mbirayo. Ndacha n'umugore cyane. Bari ade bi. nakumera mpasa jewe angura usavure murana je ntikanguye yedaye ko bisakonje ugakonesereza ndakagutse je ndagwa amajana 8 amajana 8 nirenga nashobora none nawe je hari mbabura ubona aho ngurirenga jewe none handi mpuzu amajana 8 aragura amajana 8 Reka jeme ndahagarariya. none hano hari banki y'amajana Abana 8 mega gwege mumeze. hari mbabura ubona kuze amafaranga amajana 8 ijana 2 3 4 5 8 8 iyi mpuzu none iyo banza zingurene iyi rogo bahise kuranga none ivyo 12 rero bavuye ko ari byo munatara mwiyarara aha mu Burundi hari uruganda ruhingura impuzu none ngo uruganda cyangwa impuzu Twagiye bro. Niba turi bana. iki kigihugu ni kinyabwi hari ibintu rero abakiriya bubu umuntu aragenda mwibaro akazinduka saa 9 bakamuhinga mu menyo bakagira gute mwe namwe kaza mwigera mwidusa mukavyimba mu muzi umuntu yaranguye umviriza ikintu ca mbere tureke sira umviriza apana ngo singurisha urayigura canke ntayigura Ego kweli. Uyizigore batari ungurize. Kugupu. nabajije urayigura canke ntayigura uragurisha cyangwa ntugurisha je ndagurisha nanje ndagura amajana 8 sinakubwiye amajana 8 another question question égale réponse Atanu. amajana 8 tuvugishije kuri muri abantu babaho baragura impuzu none ibihumbi 12 tuvuganye kuri aragura impuzu urabona ubu n'umuntu wahe arazi yuko amajana 8 no kusuma tagisi twebwe umviriza ibihumbi 12 kurambwira uje gukwa iwacu baguhidiva niyo wicara naho tubware impuzu yikwa mushikanje ni wanyu nyambara imo kirunda kirundi neba kwa amajana 8 nyambara inkoko twagiye amajana 8 11 umviriza Byo kugwana none. oya umviriza ntavyo Byo kugwana bijemo. Oya bijemo. umviriza Oya. umviriza Bijemo. twumvikane reka nakomeze ndiko umvi banza urindire kuko ntwara cyane none urayigura canke ntayigura urayigura canke ntayigura nange nakubajije uragurisha cyangwa ntugurisha urayigura canke ntayigura Ne bro wewe. none mugabo Inje nurazi da. Zole nurazi ko mana bako. kwanza umviriza wewe iyi wawe nitwigeze dutesha kuko nabonye katamayero Iye yandegere. umviriza twigirayo tuvugane kiza gihari ntaje ufata nabi kuko Agarara umviriza ngorane abakiyenga bakiyenga Barakwiza. oya ntibanyita kumagambe n'amajambo menshi urayigura canke nani basashaka ngahe injira baje nakubwiye cyane 12 12 mangana nufashe gutira no kumugenda reka asana gushaka ijana amajana 9 abamajana 9 bebuga je nakubajije n'umunyu wagiye kugura n'indagara n'ubufu n'impuzu none je nakubajije nirega ngudana naje cyangwa udana impuzu je ndiko ngura impuzu amahera amajana 9 ayo mahera nigiri none igikonesere nze ndagihebe igikonesere nze ngira gute Kamera kabiga. bika Matari zenda. Duzumire jewe no kuge rugurunguri wavu. Bimbe
bagatangura ubworozi n'uburimyi iranemere jewe zicana kagura n'ivoka nduguranwe nabi wanyisha urabona izi zose ni izi zose bazita kosomasi uri kurankoresha urampa amahera canke ntayo ndibugire kuri umutwe nayo umviriza barakwiye nayemeye amafaranga make niwa mwamaze munani ukanyongera ijana nayemeye nimfashanyo ndaguhaye burya rero mwebwe mwararavye musanga abakonesere twe turavyuka mu gitondo ndaba ikirato carapfinze nyirirwa nzunguruka n'amaguru ndabaha impuzu mwambara ukazana amajana 8 nanayagusaba ntuyara burya rero ibintu byo wese ko bigomba bihagarara uyu munsi urayigura canke ntayo ne wamperekeje uri giputa cyangwa we namubwiye igirayo oya ino mugenzi wa ntangorane mwe banza hagarare ngaha murekore kwanze igirayo urayigura canke bro urusaku rero abantu rukomeretse ndabutiye Ndabira niba bwagoya budakunutse bwagoya bwo ngaho